Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 20 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Vyose bipfira mu kutagira intumbero canke kugira intumbero atari y'ukuri. Abakristo canke ishengero rya Kristo dutegerezwa kumenya ko dufise uburenganzira bwo guhitamwo ico gukora bivanye n'intumbero yacu. Dutahure ko hariho kugira intumbero no kutagira intumbero, hama kugira intumbero nzima no kugira intumbero ipfuye. Kenshi intumbero y'umuntu yerekana canke igaragazwa n'ivyo umuntu ahitamwo kuvuga canke gukora. Hari igihe tubona abantu bavuga bahejeje ugatahura neza ko badafise iyo bariko baraja hazima. Hari n'igihe witegereza ibikorwa vy'umuntu bikaguha kumenya ko afise intumbero canke iyo afise atari intumbero nzima. Kenshi twitwararika gukosora ibyo tuvuga canke dukora, ariko igikenewe cane ni ugukosora intumbero yacu, kuko nta kihari umuntu yokora ngo ahindure kuvuga canke gukora kiretse ahisemwo guhindura intumbero yahaye ubuzima bwiwe. Kandi nimba wifuza kumenya umuntu mutaramarana igihe, uze umubaze ico yifuza gushikako mu buzima bwiwe. Bizoguha kunyotererwa kwamana nawe canke kumuhunga kare utarinze kurinda kumva avuga canke kubona akora, kuko bishobora kubateza umubano mubi. Ikindi ni ukumenya ko nimba wifuza gufasha umuntu, ntuze utakaze umwanya wawe umufasha gukosora ivyo avuga canke akora, ahubwo uzomufashe kubaka neza intumbero nyamukuru y'ubuzima bwiwe. Iyo umuntu afise intumbero nziza akaba ayizi neza, igihe cose aharanira ko atacomukura ku ntumbero yiwe, ndetse yama avuga canke akora yisunga intumbero yiwe. Intumbero nyamukuru y'abakristo canke y'abigishwa ba Kristo ni kuzoba muri bwa bugingo budashira. Igikorwa cacu ni ukuzana benshi kuri Kristo. Uburyo dukoresha nabwo nasanze Imana yahaye umuntu umwe wese muri twebwe uburyo bwo gukoresha. Vyose tukabikora canke tukabivuga twisunze amajambo Yesu yavuze ngo niwo mugabane tutazokwakwa. Mumenye ko ibibazo vyinshi biri mu mashengero canke amadini menshi biva ku kubera abiyita abarongozi bayo benshi baba bafise izindi ntumbero zitari ubugingo budashira. Ni naco gituma ivyo bavuga n'ivyo bakora bitari bimwe kandi bidatanga amahoro n'umubano mwiza mu babakurikira. Icompa abantu bakumva ko umugabane wonyene tutazokwakwa ko ari amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo yavuze. Abaja muri iryo rembo ry'ijuru nibo bumvira, bakora kandi bavuga ayo majambo y'umwami. Abo mwumva bavuga hama bagakora ibindi baba bafise intumbero atari iyo gufasha abantu gushika mw'ijuru. Muri Luka igice ca 10 ku murongo wa 38 kugeza kuri 42 handitswe ngo, maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu, yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana vyinshi.
aramwegera aramubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Nuko mubarire amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiye rwose ni kimwe, kuko Mariya ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Uko biri kose iki gisomwa kiratwereka abantu babiri bahisemo gukora ibikorwa bibiri bitandukanye, kandi ibyo bikorwa biragaragaza intumbero zabo ko zari zitandukanye. Icyatumye Yesu ashima igikorwa c'uwahisemo kumviriza amajambo avuga ni kubera ko yarazi neza ko ariyo majambo yonyene azomugeza ku ntumbero nyamukuru, ariyo bugingo budashira. Yarerekanye kandi ko guteka no kuzimana abantu atari vyo vyodushitsa kuri iyo ntumbero y'ubugingo budashira. Ariko gushika uyu munsi dufise abantu muri ayo madini bakora ibintu bisa no guteka no kuzimana, bakibwira ko ari vyo bizobahesha kuba mu bwami bw'Imana. Abantu benshi bananiwe ivy'uru rugendo rukristo rwo kuja mw'ijuru babitewe ahanini n'intumbero nyamukuru atari nzima bari bafise igihe bizera canke igihe bahitamo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nivyo mu bari muri runo rugendo bakijijwe kubera imikate, ibitangaza, amajambo y'ubugingo basanze muri Yesu n'ibindi, ariko ivyo si intumbero, ahubwo izo ni impamvu, kuko nyuma y'impamvu niho ubona intumbero. Rero dufise abantu baheruka za mpamvu zabatera gukurikira Yesu, ariko bakaba batatahuye neza intumbero nyamukuru yo gukurikira Yesu Kristo. Hari nabo usanga bafise intumbero atariyo, kuko bamwe bibwira ko muri Yesu ariho turonkera ubutunzi n'icubahiro, bakirengagiza ko tugaragara nk'inkengerwa kubwo kuba abakozi b'abandi tubitewe n'ijambo rya Kristo. Mwibuke ko intumbero nyamukuru ari kuja mw'ijuru canke guhabwa ubugingo budashira. Umuntu wese akwiye kwisuzuma akamenya intumbero yiwe. Nimba yarushije iby'intumbero agaca ahindura, kuko birashoboka. Pawulo yaravuze ati, ba ari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera, ba ari mwebwe mwiraba. Mbega ntimwiyizi? Ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe? Shiti kumbure muri abahinyuwe. Aho ni mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 13 ku murongo wa 5. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.